nari mpejeje kuganira abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe yigenga hano mu Burundi, ndababwira ku vyerekeye umutekano muke uriko mu karere ngaha ku rubibe duhana na Kongo. Ivyo navyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi vy'u Rwanda rushaka kwifatira akarere, kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere. Ivyo biganiro navyo iyo baza gushirako igikumu kuri ayo masezerano, Burundi bwari bwatumiwe, munavyibuka mukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira ico gikumu caterwa kuri ayo masezerano. Hanyuma ariko ico gihe naho amasezerano yariko arasinywa, ingwano ntizahagaze, kuko u Rwanda rwagumye rurunda abasoda barwo, rufata ibirindiro. Twarabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda arimwo abasoda. Bwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato, bazana ubwato baca muri Kivu, baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nayo nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Hanyuma baca batangura rero ico gihe itariki 2 niho baciye batangura kuza baratera ibirindiro vyacu zirya ngabo ziri gufasha Kongo muri bijya amasezerano twasinyaniye. Hanyuma imbere yaho baragerageje guca ahantu hitwa Mwenga hariya kure, bagomba naho nyine kuza kuzunguruka kugira ngo baze kumena ibirindiro vy'abarundi. Hanyuma ariko abarundi barifashe neza, barabirukana. Mu nyuma niho baca bagaruka bagaca baza guca za Kamanyora. Hanyuma barumva bo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira, ariko ntivyaboroheye. Ingabo zacu zarifashe neza, zarahagaze neza, ziragwanya umwansi. Nagomba mfatiraho kano karyo nshimire cyane abasoda b'abarundi bari guhagararira amahoro muri Kongo, ingene bitanze kugira ngo umwansi ntavogere igihugu cacu. Ariko naho vyagenze gutyo, umwansi yagumye agira ingufu nyinshi, umwanya wose aguma yinjiza abasoda. Hanyuma arateba mbere arakoresha na za ndege zitagira abazitwara, batera ibisasu mu banyagihugu, barisha abantu benshi abanyagihugu, bituma mbere n'abandi bahunga. Nk'ubu turafise abantu benshi bariko bahungira mu Burundi. Kuva hirya y'ejo itariki 6 twakiriye abantu bashika 518, itariki 7 z'ukwa 12 naho twakira 1807. Aho kandi abo n'abakongomani n'abanyamahanga, ariko muri abo binjiye harimo n'abarundi bari basanzwe baba muri Kongo, bashika imiryango 850. Ku gice ca mbere binjiye, umunsi ukurikira hinjiye imiryango 588. Kuri iyo miryango 850 iharugwamwo abantu 2110. Iyo yindi miryango 588 naho iharugwa n'abantu bagira ku 1297. Benshi rero bariko barahunga iyo migwano baza mu Burundi. Burundi rero tukabakira nk'abavandimwe, turazi ingorane bafise. Hanyuma rero ikibabaje nuko imigwano yashizemo ingufu cyane. Twari i Washington bariko duhagarikiye gusinya ayo masezerano. Hama rero tugaca tubona yuko hariho ibintu vyo gusamaza, kuko ayo masezerano aho yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana. Hanyuma ubu rero ico bariko barakora, abanyarwanda bariko bumvisha amakungu yuko Burundi mengo nibwo ntambamye kuri ayo masezerano, ariko sivyo. Bagasha bavuga bati ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo kuko nizo zibujije ko amasezerano aja mu ngiro. Ivyo rero sivyo, nta na gato sivyo, kuko n'imbere yuko asinywa baciye batangura barasa cyane gose kugira ngo
ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira, ariko ntivyakunze. N'ubu rero uwo mugambi urahari kuko n'ubu imigwano irabandanya bavuga yuko bashaka gufata Uvira hama bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Hanyuma kuri ico c'abasoda bacu b'abarundi navuze ko tubashimira twese, tubateye intege ngere bitanze bariko bahagararira umutekano, kuko bari hariya imbere na mbere kugira bakingire imbibe zo Burundi, kugira bakingire abarundi n'ivyabo. Kandi rero ivyo bavuga ngo bashaka ko abasoda b'abarundi bavayo, ntidushobora kuvayo kuko icatujanye ntikirahera, kandi kubera twagiye twumvikanye n'abakongomani na leta ya Kongo, abarundi barafise uburenganzira bwo kuja hariho hose muri Kongo gushika igihe ayo masezerano atazoba kiri mu ngiro. Igihe amasezerano aba kiri mu ngiro, ni ukuvuga yuko nta n'umwe uretse leta ya Kongo ishobora kutubwira ati va muri Kongo. Urumva rero ico nticoba icitwazo. Hanyuma ikindi nuko hariho abariko baravuga ngo abarundi ngo baciye bareka kuvugana n'abanyarwanda, sivyo. Abarundi inzego ziravugana, hariho inzego zivugana ku rugero rutoyi, ariko ivyo biganiro birahari. Mugabo hari igihe twagize tuti none woza kuvugana n'umuntu ariko arakurasa kubera iki? Hanyuma ariko twabonye ko biba ngombwa yuko tuguma tuvugana. Ntibabeshe rero, ntibavuge ngo abarundi ngo base kuganira n'abanyarwanda, sivyo. Twebwe abarundi inzego zacu zagumye ziri dispose, donc bagumye bavuga bati turi ngaho nimwadukenera muratuvugisha, kuko nakare bahora bavugana. Ubu rero ntibarinda guca ku bandi kure ngo twanse kuvuga sivyo, kuko inzego zacu z'umutekano n'izindi benshi barazinanye. Murazi abanyarwanda benshi bakuriye ngaha mu Burundi, nabo bakora muri izo nzego barazinanye n'abarundi, kandi bahora bavugana ngira ngo kenshi. Ubu rero babonye ko ngira ngo amabi bariko barakora, bace bavuga bati reka ivyose tubite ku barundi, tubabwire ko abarundi, abasoda b'abarundi aribo ntama biza ku mahoro, gushirwa mu ngiro ry'ayo masezerano, ko aribo base kuvuga ko tuvugana, ariko sivyo, nivyo byo kubesha. Kandi ngira ngo hano kongera ko yuko ngira ngo kubona abaza gusinya amasezerano abandi bari kuri tere bariko bararasa bica abantu, ivyo bibombe nababwiye ni vya bibombe bitaraba batera mu banyagihugu bakica abantu. Nibaza ko ngira ngo nishirahamwe mpuzamakungu izo bari biraba, kuko ni vya bicumuro sinzi ngene bavyita, ariko bimwe vy'ikivunge. Donc gutera ibibombe mu bantu b'abanyagihugu ataco bazira, nibaza ko biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Hama mwomenya yuko kandi barateye n'amabombe ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoki. Ico naco hakaba warakomerekeje abantu babiri, umwana w'imyaka 12 n'umudamu umwe. Ariko igihugu abasoda bacu nabo baciye bifata neza, baragerageza kwigizayo abantu bariko baradutera. Nkuko nabivuze, ivyo bitero rero uretse abantu bishwe vyatumye n'abandi bahunga benshi cyane. Ubu mu Burundi turiko twakira abantu benshi, kandi abo bantu nabo bashika ataco bifashije. Kandi muzi twari dusanzwe dufise impunzi nyinshi gose, zirenga 100 z'abakongomani bari maze kwinjira. Abo bose baza kwiyongera kuri ivyo, bigatuma rero ubufasha bugorana cyane ko n'amashirahamwe mpuzamakungu ataco yihereje cyane, ntaraseruka kuri izo mpunzi. Ngira ngo rero ico mwomenya nuko abarundi turiteguye twese gukwingira igihugu cacu, hanyuma no kubahiriza amasezerano aduhuza no fatanya n'ibindi bihugu, nico ca Kongo kirimwo. Hanyuma kandi ikindi twavuga nuko dushigikiye umuntu wese yoza ashaka gusimbataza gushigikira amahoro muri kano karere, kugira ngo izi ngwano zutavana ko duterwa n'igihugu kibanyi, kuko nta kindi nibazo babeshe bajya bavuga ngo AFC M23 bajya sans le Rwanda, atasutiye y'u Rwanda bafise ntibikunda. Mwumvise ko binjije abasoda benshi nibo baje kuza gutera za Kamanyora, abasoda barenga 8,000 baza biyongera kuri bari basanzwe bahari, kandi n'ubu baguma bazana abandi. Murumva rero nibaza ko ntiyateye akagere u Burundi, yateye akagere n'igihugu ca Amerika. Le President Trump yarahagarariye amasezerano,
ngira ngo ibihe nivyagera iminsi niyagera ngira ngo ntihazobura inkurikizi kuri ivyo bintu kuko nta muntu yogaye abantu bose sinzi ico bayishimikije ico rero nico nagomba gushikiriza hanyuma ndemesha abarundi yuko umutekano wabo ucunzwe ntihagire ugira ubwoba igihugu kiracunzwe imbibe ziracunzwe neza kandi abarundi twese duhagaze neza turi nyuma y'igisoda cacu cagiye guhagararira imbibe ntihagire rero ugira ubwoba mugume abanyagihugu bagume ku mirimo yabo natwe tugume dukurikiranira hagufi hanyuma hagize ikizohinduka tuzosubira tubamenyeshe